Inshuti bagenzi ndabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Muri ino ndwi y'igenekerezo rya 18 z'ukwa 11 2024 hariko haribonekeza imigera ica ku mbuga ngurukana bumenyi, cane cane kuri WhatsApp na Twitter, aho bazana link bakavuga yuko WhatsApp yashize ahabona ibintu bishasha. Ufyonzeko rero baca binjira muri telefone yawe, bagaheza bakakwinjirira, bakaguma bandika ayo message, amabanga batwaye mu matelefone ntawe uzahaja. Rero kano kamo tugatanze mu gihe ejo kw'igenekerezo rya 20 vyashitse, aho twabonye umuntu yagize commentaire ku rubuga rw'ikinyamakuru Itara Burundi, hanyuma turamusaba kubifuta. Mu nyuma turamurondeye nimero ziwe zo kuri WhatsApp, tumwandikiye tubona hajemwo ya message, turanumurondera mu gikari aca aratubwira yuko bimaze bibonye guhera ejo mu gitondo. Ikintu twakoze twaciye tubaronderera, turacukumbura turarondera ico gitero, twasanze ari igitero cavuye mu gihugu bita Iceland. Iyo link nayo imaze imisi 3. Rero ico gihugu bashobora kuba bagize igihugu kitari ico canke arico, ariko Iceland ni igihugu ntamenyereye cane, sinzi nk'ababizi botwandikira muri commentaire. Nico gitero rero cari kimaze uno musi ugira 4. Abantu rero muzobona kuri WhatsApp haje ico gitero, muzokwirinde gufyonda kuri ico kintu canditseko playapps.fun. Muzorabe nabahaye ngaha muriko murabona displayinga. Abantu bamaze gufyonda ko rero nukuri mwiyubare gusubira gukoresha izo telefone ata kintu murazikorera. Nabahaye email, abazoba bamaze kugira ico kibazo murashobora kuba mwonyandikira canke mwandike muri commentaire, umwe yandike rimwe uwundi andike 2, nimba mushaka yuko noshobora kubereka ingene dushobora kubikuramwo abo vyamaze kwinjiramo. Abo bitarinjiramo nabo murumva yuko hakenewe inyigisho zo kumenya ni ryari nofyonda kuri link, ni ryari nomenya yuko iri mu virus canke itari mu virus. Ivyo ni ibintu dushoboye gukora kubibigisha, ariko tukabanza tukabona yuko abantu babikeneye ari benshi, niho twoshobora kubifatira umwanya. Muze murahanahana ino video kuri YouTube canke kuri Facebook, nitwabona abantu 100 bamaze kwandika yuko babikeneye, tuzoheza tubategura ico kiganiro tukibereke mu mavideo neza ingene ushobora gupima n'ingene ushobora kuvyirinda, ndetse n'inyigisho zijanye n'ivyo tukaba dushobora kuzitegura mu minsi iza bivanye n'abantu tubona babikeneye. Ni ibintu bikenewe cane kwikingira, mugakingira ibirere vyanyu, mugakingira amatelefone, amaordinatere, mugakingira wifi mukoresha. Ivyo rero turabifitiye ubumenyi bwavyo. Rero tubasaba iki? Tanga ino video mu sharinge, mugire follow, hama turabe yuko iyi chaîne abantu bayimenye benshi. Hama mwandike, muza mwandika muri commentaire nimba mukeneye izo nyigisho. Umuntu wese yandike, bikunze commentaire, ugira commentaire bwa mbere abanze igiharuro 1, ugira 2 agire 2. Turabe yuko dushobora gushikana abantu 100. Dushikanye abantu 100 bagize ivyo biharuro 1 2 3 kugenda gushika ku 100, nta nkeka ko tuzoshe tubakorera iyo video. Ni mugabo mutayitanze, muravyumva namwebwe yuko ntawe tamba yirorera. Turabasavye rero mugire commentaire, kandi tubahanura ubwa mbere nubwo tuba turabereka ingene mu bipima, ni mwirinde gufyonda kuri link mubonye ngo WhatsApp kandi atari WhatsApp yirungitse. Ukuntu mubiraba nivyo dushaka kuzobigisha, ariko ni mwiyubare abantu mukoresha ama WhatsApp atari WhatsApp business na WhatsApp messenger. Zibiri zonyene nizo zemewe kw'isi,
zatanzwe na WhatsApp. Uwuzi ko akoresha ama WhatsApp FM, ama WhatsApp GP, ama WhatsApp Josepa, ivyo mwese mumenye yuko mushobora kuba muriko mutazi y'ibintu biriko biraja vyanyu. Mukoreshe WhatsApp zimenyerewe, mwiyaranje mwiyubare gukoresha ibintu mutazi biba vyaravuye. Je rero nari ndabakebuye kugira ngo ntimugire ivyo mufyondako. Nitwa Jerome Kazabukeye, muzosanga ku mbuga nka zose zibaho ngaha muri Afrika, ngira ngo izina mwanditse @Kazabukeye muzoca mumbona, haba kuri YouTube, LinkedIn, haba kuri Instagram, haba kuri Facebook, TikTok, Snapchat n'izindi ngira ngo abantu benshi bakunda kuba bariko, nanje mba ndiko kuko nivyo nanonosoye ahanini. Namaze imyaka myinshi kuri ordinateur, kuvuga guhera muri 2006 ni gake ndasiba ku mashini, kandi vyinshi usanga naravyize n'amaformation menshi cane nayagize. Ntimugire impungenge, nimuhanahane ino video muyihe abantu benshi, mushike abantu 100 mugize commentaire kuri video, nce ndabategurira iyo video. Hari n'abandi basavye yuko nobigisha ingene bashobora gukora YouTube igashobora kuzana amafaranga. Ni ukuvuga ngo iyi video nubwo mfise abantu bake, siyo yonyene mfise chaîne YouTube, ndafise n'izindi chaîne YouTube nkorerako. Vyumvikana ko ndazi ingene babikora, navyone muraza kwandika muri commentaire ni ibintu mwipfuza ko nshobora kubigisha bijanye n'ubuhinga bwa none ngurukana bumenyi, haba muri ivyo vya informatique, haba ivyo vyo kuguruza kwikingira online, canke kuvyaza umusaruro. Chaîne YouTube ikagufasha kumonetiza, tukagufasha kumonetiza. Ivyo vyose turashoboye kubikora. Rero ntimutinye kutwandikira kuri iyo mail twabahaye, no kugira commentaire. Cane cane dukeneye ama commentaire n'amashare n'amalike menshi kugira ngo tushobore kubategura ivyo biganiro. Ariko kurya bavuga hariho abagizi banabi bazana amamisire canke bazana ibindi bigwanisho, hariho n'amavirisi. Rero nimba mutumva ico arico, ni abantu baza bakakwinjirira mu mashini, bagashobora gutwara amabanga utari ukeneye ko batwara, canke bakaza bagasambura ibikorwa vyanyu biba biri mu mamashini. Rero hariho abantu benshi duhora tuvugana bagaca bavuga ngo jewe mu bisanzwe ngo nta mabanga nsanzwe mfise, ngo naho boza ntaco bosangamo. Ni ukuvuga ngo wewe utikingiye, n'abantu mukorana ntubo bakingiye. Nimba dufate ari muri groupe WhatsApp, iyo groupe WhatsApp ikaba irimwo abantu nk'ijana, hama wewe ukaba wafyonze kuri ico kintu, hama ukarungikira abantu 40, abantu 40 nabo bakarungikira abandi, uzosanga n'igihugu cose cafashwe, hama batebe binjire no mu mabanga y'igihugu canke mu mabanga y'amabanki canke amabanga y'abantu bikorera ivyabo. Abo bantu rero bamaze kwinjiramo, nubwo uvuga ngo ntaco bosangayo, bashobora kuba bokoresha iryo zina ryawe mu haba ari nk'abiba amafaranga bakiba abandi bantu, canke bakakora ivyaha bakoresheje izo telefone zawe, wowe ugaca uvuga ngo ntaco bogusangamo. Ariko bamaze kugushikira bakakwiba ubwo, canke bakagutwara amabanga, bagatwara amamodopase, nibo buri bintu bonona. Ejo mbere ugashobora no kwisanga no mu gasho, bakanagupfunga ukamara n'ubuzima bwawe mu gasho, kubera telefone yawe yakoreshejwe n'abantu batari babifitiye uburenganzira, b'abagizi ba nabi. Rero kwikingira ku mbuga ngurukana bumenyi bwa mbere bwobwo nababwiye ko ni ukwirinda gufyonda ku kintu utazi iyo kicavuye. Ibisigaye ni ivyo ndababwiye tuzoca tubereka, haba ingene umenya ingene ico kintu gikwiye gufyondwako canke kutogifyondako, tukabereka n'amayeri menshi ashobora kuba akoreshwa kugira ngo ushobore gufyonda kuri linki, kandi wowe ubona umengo ni ya yindi izwi bamumenyereye. Ubuhinga ni bwinshi cane. Ni ukuvuga ngo nimwaza murakurikirana ino chaîne, hama mukanyemerera mukabihanahana, mukabiha abandi bantu, mukanyereka yuko turi kumwe, nanje ntazokora kugira ngo ndabakingire, ndabereke ibikenewe gukorwa kugira ngo mwikingire.
murakoze, mwari kumwe na Jerome Kazabukeye, naho ubutaha.